Reka ndabaramutse kandi ndabahe ikaze mwe barundi namwe barundi kazi mudukurikira mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri imunesha kuri yanyu mukunda cane ya Isange TV. Ndabahe ikaze rero mu makuru yacu yo muri iri joro. Reka mbahe mwaramutse abandi bahe mwiriwe bivanye naho muherereye, niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwanywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri imunesha kuri yanyu mukunda cane ya Isange TV. Muri iri joro rero reka tugaruke ku makuru ajanye n'umutekano hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Murabizi neza rero ubwo perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku munsi w'ejo yagendera intara ya Kirundo, hari amajambo ateye ubwoba yashikirije abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo nyuma yuko yaramaze kubaha ifashanyo yo kuzobafasha bitewe n'amapfa yari yarateye muri iyi ntara. Perezida w'u Burundi ashimikira ku mutekano wo mu karere k'ibiyaga binini, yabariye abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo ko ngo umwasi bafite ari u Rwanda, ndetse ababarira ko ngo bagiye gukora igishoboka cose bagacungera umutekano w'igihugu cabo c'amavuko aco nyene c'u Burundi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashimikiye kuri iyo ngingo, abarira abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo ko ngo Abarundi atari nk'abakongomani bananiwe kugwana intambara yo mu gihugu cabo, bo bakaba bariko barapfa nk'intungwa. Perezida rero w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatanze akarorero abwira abarundi ko ngo bazokora igishoboka cose ngo kandi ko batagomba kuryama mu rwego rwo gucungera umutekano w'igihugu cabo, ndetse yabwiye ko ngo bazotanga isomo ku Rwanda ngo bakarosigurira imvo n'imvano ndetse n'isiguro y'ijambo cyangwa se y'izina Kirundo. Nkuko rero amakuru duhabwa n'amasoko yacu ngaho nyene mu Kirundo, nyuma yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ashikirije ayo magambo akarishe, leta y'u Rwanda yobowe na perezida w'u Rwanda Paul Kagame yaciye ifata abasoda intsinzi ishira ku mupaka wo ngaho nyene mu Kirundo, aho ngaho ni mu ntara y'Uburasirazuba mu Rwanda mu karere ka Bugesera. Sibyo gusa kandi leta y'u Rwanda yaciye ifata abandi basoda intsinzi ibashira ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi ngaho nyene aho ni mu karere ka Nyaruguru mu ntara ya Kayanza bihana urubibe n'u Rwanda. Yaciye kandi nyuma yaho bidatevye leta y'u Rwanda yaciye ifata abasoda intsinzi ibajana mu ntara y'Uburengero aho nyene ngo aho ni mw'ishamba rya Nyungwe. Ivyo rero biciye bituma umutekano utosekara muri iri ijoro ry'agacamutwe mu Kirundo, ibintu birayangaye. Ingabo z'u Rwanda zinjiye mu Kirundo n'ijoro ry'agacamutwe ku banyagihugu bo mu ntara ya Kirundo. Ngubu rero amakuru duhawe n'amasoko yacu ngaho mu Kirundo nuko abasoda intsinzi b'u Rwanda baba bamaze kwinjira mu ntara ya Kirundo, abanyagihugu b'u Burundi mu ntara ya Kirundo bariko barataka ibintu bihambaye. Rero Prime Niyongabo aciye asohora itangazo ryihuta cane, arahamagaza abasoda ngo guca bamanuka mu ntara ya Kirundo bakajya kuraba ukungene umutekano wo kongerezwa. Abasoda b'u Rwanda bamaze gushika mu ntara ya Kirundo, ndetse kuri ubu ngubu ngo inkoho zatanguye kuvuga. Ibiro byose vyabaye nyuma yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye nyuma yuko agendeye nyene iyi ntara ya Kirundo yashikirije amajambo menshi avuga ko ngo hoba hari abasoda benshi b'u Rwanda baguye mu Kirundo, ndetse ngo ikaba ari nayo mvo n'imvano ndetse ari nayo siguro y'intara ya Kirundo canke se y'izina Kirundo. Nyuma yaho rero umukuru w'igihugu c'u Burundi kandi yamye arashaka intambara hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Muribuka mu minsi iheze ubwo yagiranaga inama n'abahagarariye ibihugu vyabo n'amareta mu Burundi, yashimikiye ku ngingo y'umutekano muke mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, aho ndetse yaciye avuga ko ngo Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo yananiwe ngo guhangana n'intambara y'umugwi witwaje intwaro wa M23 mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashimikiye kuri iyo ngingo acavuga ko iyi ntambara ya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo izohava iba intambara y'akarere. Nyuma yaho rero yaciye mu bwoba ntangere yaciye ashimikira kuri iyo ngingo acavuga ko nyuma y'intambara ya Kongo izoca ishika mu Rwanda.
izoca iva muri Kongo nyene igaca ishika mu Burundi, aha yavugaga ko ngo u Rwanda ariko ruzotera u Burundi. Nyuma yaho rero yaciye atangura gutangaza ko ngo yoba agiye gukaza umutekano w'igihugu ciwe c'u Burundi ndetse agacungera abanyagihugu b'u Burundi. Repubulika rero y'u Burundi iyobona Evariste Ndayishimiye ubu ngubu baciye bajya mu barankana na leta y'u Rwanda. Leta y'u Burundi yagiriza leta y'u Rwanda ko yifadikanya n'umugwi witwaje intwaro wa Red Tabara wama uragaba ibitero mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi, aha twavuga nko mu ntara ya Katumba. Mu minsi iheze muribuka ko mu mwaka waheze hoba nyene hari ibitero byagabwe n'uyu mugwi witwaje ibigwanisho wa Red Tabara mu ntara ya Katumba, ndetse abasoda batari bake abasoda itsinzi b'u Burundi baca bahasiga gatwe, ndetse n'ingoro y'umugambwe CNDD-FDD nayo yaciye isambuka. Nyuma y'ivyo rero perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaciye atangura kwitotomba ndetse atangira kudonda agatoki leta y'u Rwanda iyobowe na nyakubahwa Paul Kagame ngo ko ariyo yaba ifadikanya n'umugwi wa Red Tabara kugaba ibitero mu ntara zitandukanye zigize igihugu c'u Burundi. Gusa leta y'u Rwanda yo ntihengeshanya guhakana ivyo birego byose yivuye inyuma, ikavuga ko idafatikanya n'umugwi wa Red Tabara uhungabanya umutekano mu Burundi. Umugwi wa Red Tabara urafise ibirindiro mu bumanuko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse akaba ari naho utera uturuka ugaba ibitero mu bice bitandukanye mu Burundi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye rero nyuma yuko agendeye intara ya Kirundo, amajambo yashikirije abanyagihugu b'u Burundi arateye ubwoba, n'amagambo y'agacamutwe, ndetse vyatumye nyene leta y'u Rwanda nayo ica ikaza umutekano w'abanyagihugu, ndetse nk'uko amakuru dukesha amasoko yacu ngaha nyene mu Burundi ndetse n'u Rwanda abidushikiriza. Kuri uyu mugoroba rero hasohotse itangazo ry'agacamutwe rivuga ko ingabo abasoda b'u Rwanda baba bamaze kwishikira mu ntara ya Kirundo, ndetse kuri ubu ngubu nyene ngo inkoho ziriko ziravuga muri iyi ntara ya Kirundo. Ni ibintu rero ivyo perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yakoreye abanyakirundo na agacamutwe. Ubu ngubu ni ishavu ntangere ku banyakirundo bivanye no kungene nyene ubu ngubu umutekano wamaze gutosekara muri iyi ntara. Reka rero ndabibutse kandi yuko mu bice bitandukanye by'u Burundi dusimukiye mu ishamba kimeza rya Kibira, naho ngo umutekano wamaze gutosekara. Abasoda itsinzi b'u Rwanda bamaze kwinjira muri iri shyamba kimeza rya Kibira nyene, ngo naho nyene bamaze kuhafata amatekwa. Ingabo z'u Burundi kuri ubu ngubu ngo zoba ziriko zihungira mu banyagihugu ngo aho bagiye kwinyegeza. Birakomeye rero cane. Muri eta majoro hasohotse itangazo ryihuta cane rikorera gabisha abasoda b'u Burundi ngo baroge magaze, bahamagaje abasoda itsinzi mu gisoda c'u Burundi ngo banyaruke gutabara muri iyo ntara nyene ya Kirundo, nyuma yuko abasoda b'u Rwanda binjiriye muri iyo ntara ya Kirundo, ndetse n'abanyagihugu itsinzi baramaze kwasiga agatwe. Ngayo rero amakuru yo muri ijoro twari tubafitiye, reka tuyasozerere ngaha, tubariko turazosubira mu gitondo. Amakuru yacu yo kuri iri y'umunsi tuyasozerere ngaha. Reka gusa ntere yambu abadukukira bari mu bice bitandukanye bigize igihugu cacu c'u Burundi, kandi reka duhoze abo bari mu ntara ya Kirundo bagizwe ko ibibazo n'ico gitero kigabwe mu ntara ya Kirundo. Reka kandi dutere yambu abadukukira bari mu ducimbiri dutandukanye tugize igihugu cacu Burundi, abari mu ntara zitandukanye, imitumba itandukanye, ndetse n'abandi bari hirya nino kw'isi. Mwese turabahaye yambu aho mudukukira muri hirya nino hatandukanye. Ntitwokwibagira abari mu bihugu bibanyi nk'Ubuganda, Tanzania, Kenya, Malawi, Mozambique, u Rwanda, ndetse n'ahandi hirya nino kw'isi hatandukanye. Reka ndabibutse mu vyonde sabone ndetse na partage, maze muhe amakuru yacu n'ababanyi baba bari hirya nino hatandukanye babandanye bayakurikira, maze namwe mujye muba bambere kubona amakuru n'ibiganiro twama tubashikiriza kuri imbonesha kuri yanyu mukunda cane ya Isange TV. Ryari iteka n'umunezero ntangere vyo kuba twari kumwe namwe mwanywanyi mwadukurikiraga mu makuru n'ibiganiro twabashikirizaga kuri imbonesha kuri yanyu mukunda cane ya Isange TV.
reka rero amakuru yacu tuyasozerere ngaha, tubare ko tuzosubira amakuru yacu aragasaga. Imana ikomeze kubarinda kandi ibane namwe, muze mugira ijoro ryiza. Turaza gusubira mu makuru yo mu gitondo, amakuru yacu nakagaruka. Mukomeze mugire amahoro n'ubugingo.